abantu bakura umwana mu mugongo wa nyina bakamukerera abona, bakamukata inyama, bakamwotsa abona, bagaca bamuha ngo arye inyama z'umwana nk'uriko ararya brochette. Abo bantu ni babi. Iyo miryango ivuka mw'abo bantu si mibi gusa. Ivyo bakoreye igihugu ahubwo ivya satani, ivy'abantu b'ibisigo, ivy'abantu b'ibisizimwe ari navyo vyatumwe bamwe muri bo babatazira amazina. Turazi yuko muri benshi mukunda mukongera mugakurikirana ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe ryanyu RENAPE-BURUNDI ribicishije kuri radio yayo RADIO RÉVEIL, la voix de la justice. Badukurikirana muri mu gihugu hagati canke hakurya imbibe zaco, aho amajwi yacu bashikira 5/5 avuye muri Afrika y'ubuseruko. Murashobora gukurikirana ibiganiro vyacu muciye kuri chaîne zacu za YouTube, Facebook na Twitter, aho hose mushobora kuhahurira n'ibiganiro bitunganywa n'ishiramwe RENAPE-BURUNDI. Twitwa abasezerani butasha yuko hari urukurikirane rw'ibiganiro tugiye kuzotunganya, ariko no munsi hari amakuru adasanzwe adushikiriye muri studio zacu ajanye n'ubutumire bwahawe umwe mu bacika cumu asanzwe anarongoye urunani rw'abacitse ku icumu. Uwo nawe so yundi ni umucika cumu azwi ku izina rya Prof Frédéric Nzeyimana. Uyu munsi tukaba twashoboye kumwakira muri studio zacu kugira tuyagire kubijanye n'ubwo butumire yahawe na Radio RPA ibicishije ku mumenyesha makuru wayo azwi ku izina rya Clovis Nyonzima. Umumenyesha makuru yatumiye Frédéric Nzeyimana akeneye yuko agica ashikirije ku bimaze imisi ngo bica ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga yuko hariho abariko barabagarira amacakubiri, akaba nabandanya avuga yuko hariho abavuga yuko mu Burundi hashobora kuba hariho ubwoko bubi. Tukaba twatumiye Frédéric Nzeyimana kuko ari we yanahawe n'ubwo butumire kugira ashobe kugira ico ashikirije kuri ivyo bibazo yabajijwe. Umumenyesha makuru atangura avuga ati mu gihugu c'u Burundi haramaze kwinjyane ubwicanyi bukabije buvuye ku moko. Frédéric Nzeyimana kugira tugende ku kibazo ku kindi murahuriza ku majambo yakoresheje ngo injyane canke ubwicanyi bukabije, mugihe tuzi neza yuko igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 mbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka bikoranye umugwi w'igihugu ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi CVR washikirije raporo, aho uwo munsi nyene bavuyeho bemeje yuko mu gihugu c'u Burundi hakozwe ihonyabwoko ryakorewe abo mu bwoko bw'abahutu. Ko mu Burundi habaye indyane, ubwicanyi bukabije buvuye ku moko nk'ukabivuga, ndabyemeza muganga nkabisigura ukundi. Ndabisigura nk'imfuvyi yiciwe se mu 1972 aburagizwa mu mashuri, nyuma yaho ari navyo bo bise indyane n'ubwicanyi bukabije bwabaye mu gihugu c'u Burundi buturutse ku kibazo c'amoko. Uko genda bivuga ivyo yita indyane n'ubwicanyi bukabije bwavuye ku mwoko kuva kuwa 20 Kigarama 2021, ivyo vy'indyane z'amoko vyarahawe irindi zina rimwe gusa ritomora neza ico nyandyane zarizo, ko ryari ihonyabwoko. Ko nyahonyabwoko ryakorerwa umugwi w'abavuka mu miryango yitirirwa abahutu, kandi bakabikorerwa n'abavuka mu wundi mugwi w'abavuka mu miryango y'abatutsi, na cane cane abatutsi b'abahima, ari nayo yavukamwo Perezida w'ico gihe Michel Micombero yatwara mu Burundi. Uvuze abatutsi tuca dusanga avuga ati hagize iminsi hibonekeza abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi tanga inyigisho zirimwo ko ubwoko bucanke buriya ari bubi. We na uremeranya yuko ari habavuga yuko hariho ubwoko bubi canke ubwo bwoko bubi mu Burundi burashobora kuba buhari? Nyinshi yanje twumaze kumvikana ko abahize nizo ndyane, ubwo bwicanyi bwavuye bwitirirwa izina ry'ubwoko. Ndemeza yuko hariho mu bwoko bubi, kuko mu Burundi haciye habaho ubwoko bw'abicwa,
ubwo n'ubwoko bw'abahutu hakabaho n'ubwoko bwica ubundi ubwo n'ubwo bw'abatutsi ari abo jena ariko ndavuga nti bari bamatanye n'intwaro ya micombero bavuka mu bwoko bw'abatutsi cyane b'abahimanga ba Jerome Sinduhije ba Samuel Nduwingoma ba Joseph Bizoza n'abandi benshi mu babigize nk'uruhara nka bose ubu atangiye ko ari abatutsi b'abahima bo mu ntara kama ya Bututsi Mugamba kuva rero byemejwe ko ryariho nyabwoko nivyo ko mu Burundi hasigaye amoko abiri ubwoko bumwe bw'abicwa n'ubwoko bugira kabiri bw'abica abandi iyo miryango ivuka mw'abo bantu si mibi gusa ivyo bakoreye igihugu ahubwo ibya satani ivy'abantu b'ibisigo ivy'abantu b'ibisizimwe ari navyo byatumwe bamwe muri bo babatazira amazina nk'uwari musitanteri mu Rumonge bamwise ntambwe y'ikimwenya canke uwishe Ntare wa gatanu igitego wa murashe kapitene Ntabira bamwishe Rwabisazi n'uwatwara Ntuzeye wari buramatare w'Igitega Sebutimo Imana bahavuye bamutadira izina wenyene ry'izina rya Murere urumva rero ari mu bwoko bubi bukora ibintu by'amashaka mu kibazo cambere avuga ati uyu munsi mwumvise ivyo yita inyigisho zihamagarira kwa nk'ubwoko bumwe muzakira gute bimaze kuba ari byo yuko hariho ubwoko bubi mu Burundi iki kibazo ntuze yamajije jena ndacishuku kuba maze iminsi batanga inyigisho ku bwoko bubi muri ubwo bubiri twavuze ubwicwa n'ubwica ubundi uko niko kuri benshi mu Burundi twari tunyotewe hakemezwa neza ko mu Burundi hari ubwoko bwica ubundi kuko ari byo byagumye biboneka muri iyo myaka 50 tumaze bubabishira ngo nabamenja kugira bubatikize bwongere bubanyage urukomba amazi ko nyabwoko bubi rero buriho mu Burundi kandi ko nyamabi buyakora ivyo akaba ari byo sentare ntahinyuzwa yemeje kuwa 28 ndamukiza z'uyu mwaka igihe yafuta imanza zose z'amafuti zaciriwe abantu bishwe mu 1942 zitiriwe izina rya Conseil de guerre du 6 mai 1972 zari zihagarikiwe na bamwe muri nyabatutsi nyene b'abahimana abo navuze nka Yohani Batista Bagaza canke abitwa ba Charles Kazatsa mu kibazo kigira kabiri aravuga ati nta bwoba izo nyigisho zibatera ko abarundi bohava bongera kwicana bapfa amoko cyo ni kibazo cabajijwe no mumenyesha makuru kandi province Niyonzima akukira Radio RP ntabwo bajewe bintera kubera niko kuri twari bukenewe iyo myaka yose byagiye biba kunda kuvuga twete ukuri n'ubutungane byari bikenewe byari ivyo nyene urumva abantu ahubwo bafashe ya mbere mu gutangura kwiyamiriza ubwo bwoko bubi bakaba bivuga ariko maradi ari hehe nyamu RP ntiyamye ngo ni bande babivuze mugabo bari bo bose bafashe ya mbere gutangura kuvuga ubwo bwoko bubi kugira babwiyamirize babwira gute ahubwo aho niho ncamboneraho no guca nishura ikibazo kindi yari yabajije ngo ubona leta yokora iki ico mbona leta yokora leta y'u Burundi irongowe na nyene icubahire Varisse Ndayishimiye yategerezwa guhamagarira abarundi bose bakunda amahoro kwiyamiriza no gutera ivyatsi abantu bo muri ubwo bwoko bubi bakora bene ivyo nkongera ko cane nti abo muri nyabwoko bubi nimba mubore nyabatutsi b'abahima hari abantu ataco biyagiriza nibo bategerezwa gufata iya mbere bakiyamiriza bene wabo bakora ayo mashano ku izina ryabo kuko mu Kirundi birazwi neza yuko umuryambwa abumwe agatukisha umuryango ego inyuma yaho wavuze yuko kugenekezo rya 28 kwezi kwa kane mwaka wa 2023 yuko sentare ntahinyuzwa yemeje icese yuko abaciriwe imanza igenekezo rya gatandatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'1972 yuko bamenjuwe ku barundi nigiki bo kwitega nigiki cyategezwe guhinduka mu mibereho y'abene gihugu cyane cyane nk'abafise abari bakozwe ko nizo manza zageze ziracibwa nico bita Conseil de guerre mu mwaka w'1972 ivy'imanza zafuswe na sentare ntahinyuzwa ariyo bongera bakitana gasambura manza mu Burundi ayo majambo mu Kirundi aravuga ikintu ivyizo manza zafuswe kuwa 28 ndamukiza 2023 nico cemezo nyamukuru twahawe n'urwego rw'ubutungane ko mu gihugu cy'u Burundi hariho ubwoko bubi bwegeka
ku nzira karengane abandi barundi b'inzira karengane ibyaha by'agahomeраmunwa kugira bicwe bamanikwe bazikwe mu binogo babonereho kwigarurira amatongo n'amatungo yabo tugaca dushimira ahubwo iyo nama nshingamateka kubera nyene yaciye ivuga iti abantu bose bishwe ko barabamenja ntibaribo barakuwe kwiceye hanyuma irongera iravuga iti imanza zoba zarafashwe mu nyuma zifatiye kuri uru rubanza yuko abantu barabamenja kugira abanyagwe ari amazu canke n'amatongo nizo turazifuse kuko abantu barabamenja ni kuvuga ukurikije kubw'ubutungane amatongo n'amatongo yose abari amazu canke ibintu byose byibwe yitwa ko sentare ntanyuzwa yarabisubije uwase gusa ko bishigwa mu ngiro arico gituma duhamagarira abantu bose b'abacika cumu bari bafise imanza zaheze mu nzira mugabo bimateye n'abantu bishwe mu 2002 bibatiye kuri iyo jugement ya Conseil de guerre nuko ahubwo boba bambere bo gushikiriza sentare ntayinyuzwa nkuko babisabye amazina yo kuvuga gusa kumbe ryatongo nari maze iminsi mburanira canke yazo nari maze guse mburanira ni tongo ry'umuntu yishwe muri abo baciwe izo manza zo 2002 ico rero ni ikintu gikuru bose Imana yaduhaye aho ubutungane bwo nyine buza kuvuga ko atatongo na rimwe ry'umuntu yishwe nk'umumenja ryategezwa kuba ryaratwawe ico kirafasha gose abantu bariko barakora ari ivyo rero bica bitetemeza bwa bwoko bubi ivyo batagomba ko bivugwa abantu bisaba menja kugira batwara ibintu babatwara amazu yabo batwara ibiki nibo ubu bitwa ko bariko baratetemera bumvise yuko sentare yavuze ko bitegezwa gusubizwa nibaza biri muno muri ivyo vyatumye RPA kumbure yagombye kuvuga kuri ico kugira ngo mugabo nyabwoko bubi sentare yarabwemeje izimanza ntizarizo abantu bacirirwa imanza batahamagawe abantu bacirirwa imanza bamwe bazo bari no mu ifuriro amaliste yakoze ubwa mbere yose byerekana ko ryariho nyabwoko zo abantu nta kintu kimwe bari bakoze kibi gituma yuko bategezwa kwitwa ngo bongere bace banyagwa ibintu byabo rero biri mu bintu byitwa ko biko biratetemeza abantu bazi ko ari mu bintu byabishwe ico gihe ari amatongo canke ari amatungo Frédéric Nzeyimana haruhande y'ivyo nyene vyuko usiguye yuko mu gihugu c'u Burundi ari ubwoko bubi nkuko province Nyonzima akukya radio Europea yashatse gutoboza gatugwara kugira amenye nimba koko mu Burundi ariho ubwoko bubi muri audio y'iminota 24 witwa Bw'Egeri Yohani yumvikanye avuga neza yuko uncurigira kandi mu mwaka wa 2023 uwitwa Royize batungwa nayo ari umumenja umwana w'umumenja ivyo ari aho byo bifitaniye isano n'ubwo bubi bw'ubwo bwoko muvuga yuko buriho mu Burundi ego birafitaniye cyane kandi niko namwishuye yabaye n'uvuga ngo tubumvise abahamagarira kwanga ubwoko bumwe twe tubyakira gute rero ngo ntubona ko hari abarundi bo hava bongera kwicana bapfa moko nyinshi je abarungikiye yari uko nayivuze nk'uvuka mu muryango wakorewe ihonyabwoko ndemeza ko gushika no ihonyabwoko ubwoko bubi bw'abatutsi bukorera abahutu iryo ryemejwe ko ritigeze rihagarara kugeza n'uyu munsi uturorero ni nk'abantu nyene nk'abo ba Bw'Egeri Yohani amazi imisi yita abahutu izina ry'ubumenja kandi sentare nayuza iheruka kuri bakurako ko n'ukubandanya ihonyabwoko abantu nka professeur Ngayimpenda Varisito yemeza ko abamayi murere ko sebere yabeshe ko batari abanyekongo agashaka kuvuga yuko abo ntibari abanyekongo bari abarundi b'abahutu nuko tubandanya kwihonyabwoko abantu nkaba Emmanuel Nkurunziza kuri radio ya AC Genocide Cirimoso agisigurira isi yose ko abahutu bateye ivugizo kandi ari navyo raporo ya severe yahinyuje hamwe abanywanyi ba RPA boba atavyo bazi ihonyabwoko ntirikugwa mu buryo bumwe gusa si uburyo bwo kwica ugahamba mu kuzimu byonyene ihonyabwoko rirakorwa no mu bundi buryo bwinshi nko kwicira abantu hejuru ugwakaniko ibintu vya politike zose z'ibyo ukorera abo ushaka ko batikira canke wiyibagiza kubakorera n'impaka kandi uzi ko bibababaza mu mubiri canke mu mutima bati nibyo nyene ku by'insiguro y'ihonyabwoko barakuvuga nibyo ni genocide mu zindi
bati na cyane igihe uzi ingene biburabuza nyamuntu kugira ubuzima busanzwe we canke abana bamuvuka ko ivyo rero wumva bimaze imisi bivugwa n'abantu nkaba Evariste Ngayimpenda ba Cypriane Mbonimpa ivyaba Bw'Ibisigo ba Manuel Nkurunziza bose abo bantu baguma bavuga gutyo ni ya macakubiri akibandanya amacakubiri bo bavuga akaba ariyo twebwe twita ivyo bita amacakubiri niyo politiki y'ihonyabwoko ryemejwe ko ryakorerwa abahutu rikogwa n'ubwoko bubi bw'abatutsi b'abahima harimwo ba Micombero basimananiye nayo mazina yose duhejeje kuvuga babibafashamo uko niko navyishuye. Dushobora kuvuga yuko ivyo babandanya bavuga yuko ubwoko bw'abahutu butakorewe ihonyabwoko yuko ngo hoba harabaye ubwicanyi canke nkuko Prof Nyonzima yabivuze ngo injyane canke ubwicanyi bukabije, we wibaza yuko ababandanya babivuga uko birengagije ibinogo rusangi umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi severe ubandanya utora mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi, baza yuko abo babivuga babigira pasadisme utumvira ikigongwe canke kutababara mu kibanza c'abandi canke yo bari nk'impinyanyuro bahisemo kugira barabe ingene bashobora kujuragiza amatohoza y'umugwi severe gutyo habe vya bindi nka bimwe vyabe yarusha ngo equilibre ethnique vuga bati twese twaricanye reka tubireke bigwe mu mazi ntagire numwe kurikiranwa abihagiye ivyo bihagira babibandanye babibamwo aba turatujwe nabo babandanye guturatura kubera iki misi yose bama babona yuko ibintu vyose bibaye batabirimwo bidashobora kubavya. Abantu bose muri ubwo bwoko bubi bw'abatutsi b'abahima aba Bw'Ibisigo ba Emmanuel Nkurunziza ba Evariste Ngayimpenda ba Emile Mora bose uwari we wese Perezida wa Iprona Olivier Nkurunziza bahakana imbona nkubone raporo ya CVR yatohojwe imyaka n'imyaka bakandika bakazana amafoto bakazura ubuhanga abantu bose bahakana ivyo byemezo byose raporo ya CVR yashikanye tankeka ubu ko ari muri abo nyene bo muri ubwo bwoko bubi bwabikora abo bategerezwa itegezo dateza kujyaza cyo kubafata kuko itegeko ry'ihonyabwoko rirafata abantu be nabo bikora nk'ugufyina babikora mu nzira kuvuga gusa ngo guhakana ni mu nzira y'ukubandanya nyahonyabwoko nyene ariko bituma batagomba yuko byemezwa aro kugira ntibyemezwe baguma babitsindagira kugira ntibyigire bivugwa bagaca baduga ku basevere n'ibiki ivyo nyene nivyo bimenyetso nyamukuru vyerekana umuntu yagirizwa ko yakozwe ihonyabwoko kuko wobaye uri umututsi umuhima murabo bitwa ko atavyo bagirizwa kuko nihajya tuvuga ngo nawe ntibishoboka ko ari bose mugabo baye uri umwe murabo ubwo bwoko bw'abatutsi b'abahima abatutsi n'abahima murabo bitwa ko nubwo byagizwe njyabo bo atavyo bakoze abo batabikoze bategerezwa kwitandukanya nabo bandi babweje n'abandi ba Manuel Nkurunziza bakaza gufasha abandi kuvuga yuko abandi bakoze amabi abantu bahamba abantu babona bakabaremeka ibintu bitagira uko bingana abantu bakura umwana mu mugongo wa nyina bakamukerera abona bakamukata inyama bakamwotsa abona bagaca bamuha ngo arya inyama z'umwana nk'uri karajya brochette abo bantu ni babi umuntu akwagiriza kuri umumenja azi neza ko umumenja ara kugambanira umwami akaba atamwami akiriho mbwa aguma kuremeka icaha gituma baca baguca umutwe uwo muntu niwe mumenja ba Bw'Ibisigo ba Evariste Ngayimpenda ba Emile Mworoha ba Cypriane Mbonimpa co kimwe n'uwari perezida w'u Burundi ba Micombero na basimananiye Artemone n'abandi bose bavuga nkabo tuvuge na RP hamwe yo bigomba gushikira ba Bw'Ibisigo abo bose n'aba genocide n'abantu bakora amahonyabwoko niryo zina tugomba ko ryumvikana ubwo bwoko bubi buriho kandi Uburundi buzokira ari uko uvuye mu gihugu buzovaho gute umunsi ubutungane buzotangura gusa kubakorerako. Twerekeza ku musozo w'iki kiganiro ivyagiye biraba imyaka n'iyindi vyikurikiranya tubasha kuraba nk'abaperezida bashe kwicwa mu kiringo cyo munsi y'umwaka abaperezida bashika hafi batatu b'abahutu dufatiyemo n'uwiciwe mu Rwanda mwe mwibaza yuko umuntu akibaririkiriza yuko mu Burundi hoba hariho ubwoko bubi mwibaza yuko yoba afise ishingiro ryo kuba yoba kibaza ibibazo bene ivyo.
uwacibaza ko mu Burundi atabwoko bubi dufakiye cyane ku bantu bamaze kwicwa bakarigitwa uwo muntu ntazoba akunda igihugu nawe bari umukuru umuntu ntibihera gusa ku bahutu bihera kubatembagaza intwaro ya cana abo nibo bita umenja n'utwanze gutembagaza intwaro ya cana witwa Michel Micombero yatembagaje intwaro ya Mwambutsa nta numwe agomba kumwita umumenja kandi yariwe ahejeje kumutembagaza aca mwomora nta numwe yamwise umumenja kandi ari umumenja inyuma yaho nahaza kuzana agafata umuhungu we akamwimika kugira atembagaze se uko kose nukumenja gusa hanyuma mu nyuma n'uwo muhungu azomwomora amusabye gusa ko asigasinye yuko kuva ico gihe mu Burundi hari umugambi we witwa Iprona iyo Iprona gaca yitwara ari yazoca akoresha kugira cari gitarero abahutu bose bari kuravuga bangenda n'umwe babamina ba Poromirerekano agaca hazamo za 69 72 haza guhikiza igihugu cose intara zose zo mu Burundi Ngozi Bubanza Cibitoki Makamba Rumonge Gitega Bujumbura ahantu hose nta hantu na hamwe batahamwe abantu ibipfuriro by'abantu bahambwe b'abarundi bishwe niyo ntwaro ya Micombero y'ubwo bwoko bubi butikiza abandi barundi ibipfuriro 5,000 nta gihugu na kimwe cyo kwisi tubigira twumva ku birometero 5 byose tegeza gusanga aho igipfuriro c'abantu fose commune atari mu Burundi ubwo bwoko bukora bye nivyo ku bandi bene gihugu bavyo ubwo bwoko by'ukuri si bubi. Kuri mikro mwe muteramanye na prof de Munezero Frédéric Nzeyimana twizeye yuko mu bigano bikurikira nitwa kwikora ko yuko uzokwitaba kamu kacu uzokwitaba kamu cyane kuri musenyeri w'Ibururi kuko hari ibyo twari twaravuganye kuri ivyo nyene haba numva arabisubiye urakoze cyane ugira umuhinga mu mwiza bye atagutishiruhane atagukingira ikibaba